iyo ni isoko y'Ingozi rikirasha. Ibi bibaye ni ikiguzi cyuko tutagiye muri assurance. Abagiye muri assurance hano nta ngorane baza kugira. Isoko y'Ingozi ratokombeye. Ibi ni ikiguzi guhera ubu mubifate ko akarorero. Ego kizimyamwoto yajimije amazi arakama ubu rero basha. Mwaribagiye ikintu cyitwa kizimyamwoto. Birameze nabi gose. Kubera ko hari ikiguzi mwategerezwa gutanga kuri iryo kosa ryabaye. Abaraga bariko barayibe mu bonera hajya. Aha tuba twaragiye hamwe. Tuba twarishize hamwe kugira ngo tugure nka kizimyamwoto 2 cyangwa 3. Hari amasoko menshi kandi ayo masoko yose nta makizimyamwoto afise. Aha muri birahimbaye mugabo namwe mukora amakosa makeyi. None ko munda beragaraje ndumukozi wa leta. Abazoba bajejwe akazi ka leta bazocungwa ijisho n'abanyagihugu kugira ngo bakorane ubwira akazi bajejwe. Itunga rya leta ntirisesagurwe canke ngo rinyuruzwe. Uwuzokorakora mu itunga ry'igihugu uwuzorisesagura azobahemukiye abanyagihugu, azobahemukiye Uburundi bushasha, nawe abanyagihugu ntibazomubabarira. Ijambo ni rwawe. Mwaramutse neza. Sinzi ko mu nyumva connection yagiye turakiye. Bo je ndakumva neza cyane, nireza ko abandi bashaka kuduha ama comment kuri Facebook twumva ko bari kukumva neza. Je ngira mfise utuntu tubiri ngira nkomante ko akambere ni kwiki kijanye n'isoko, akakabiri ni ku ma commentaire. Kwaje nibaza ko mu batanguye ikiganiro nawe kuri X nibaza ko nobana bayo wa mbere. Nubwo nariko ndatambuka nariko ndacumviriza. Kuhijanye cyangwa kuhijanye n'aya masoko ari karasha. Nje ntanga karorero igihe iso aho mwicaye hahiye je sanzwe ndi Burundi naciye ko kizimyamoto iriko iravomera amashuri ahantu ari abantu iruhande ya katedrali kuri Muvuma pardon kuri ikintu bubatse ngo ni monument du soldat inconnu. Hama mugabo ku mugoroba nza numva hari mu gatondo nka saa 4 komsa nza numva isoko iyo mwijabe kumbaho harahiye mugabo babuze kizimyamoto kandi je. Okay, aracitse nibaza ko ari probleme ya communication. Ni wagaruka igihe cyose urashaka kuvuga ndakugumiza on. Bo ivyo vya kizimyamoto navyumvise évidemment nk'ivyo mu bihugu bizima ntibishoboka, c'est impossible. Donc ni impossibilité nka kujya insake sinzi inguru biturira inzu nta kuntu wosanga blende ikora nka ambulance canke ambulance iriko irakora nka taxi canke kizimyamoto kuvomera amashi. Inzi kirasha kizimyamoto mu byo bise sanse niho nka odasinda kwazuze ngo mazigeze ngo bujya gutwara abantu bakenye no gutwara abantu bateye imbere horoshe kihe dede yunguka iki mu gutwara abantu bakenye nakubwiye ukurondera logique munazuse logique nenda kubaze ucyushurika ikintu wewe wonsigura gute ko inzu yowe kirasha isoko irimo abantu kizimyamoto iri kuvomera amashurwe iyo wewe wonsigura gute en fait udashaka kumuyo explication no kusinda gusukora nje icabadede bunguka mu kenesha abanyagihugu mugabo nta logique irimo n'abantu batafise logique. Mugabo utaguye kubaka ryari je ndemeza ko utaguye kubaka mu 2020. Imyaka 6 mbere no bambwira mbere ko ataco ndakora kuko nariko ndiga narose diplome rero. Bullshit.
iwe yuravyenda beraba akavuga ijambo ukumva urumva ko abantu ushobora kurezona muri iyo sansi uri kuravuga irya miduga atubonye umuduga mushasha Voilà. ukabona umuduga mushasha Wese. ukabona wagonza abantu umuduga mushasha Yego. irya miduga myiza Yes. ukabona wagonza abantu ati cumenye urya muduga niwavuye ikuzimu. of course gutwara abantu bakize bibiri wari wacitse tuza kumva gusa wavuze ko wasanze imodoka kizaba turi kuvomera amashugwe sinzi pe hariho ikibazo ca communication ndibaza ngaho ariko kindi kandi ubona mu Burundi problem bafise basa problem communication mu by'ukuri babaje cyane mugabo adede bashima nyene wovuga nk'ubashima ko tujya communication ko tugire communication baca bumva bituriko turavuga kumvira demokrate baramwirukanye ko nazo kuvuga kuri PRP barayirukanye ntibashaka ko nyagi baswa kumva these things so iyo badashizeho network no kuvuga reka abo bantu baguma mu mwijima baguma ari injiji wala babigira nkana okay ushaka kuvuga nsubira tumuza ko nakumva sinzi ko mwumva ikibazo cyane Bujumbura na Mutara dufise ya uri Burundi cyane byo ko turavuga yuko ikigora Okay. nariko ubu njyawe muranyuma kuko ndagenda ndumva kumenga muriko muranyuma Sawa komeza. okay nariko mvuga ati ujya munsi isoko isha yo mwijyawe nari imeje gucako kizimyamoto iri kuvomera amashuko ndazi hore nkuko mwari murabivuga ko nako je nabumva gusa nuko nabonye kari connect rore kizimyamoto ijejwe kwintervene mu gihe habaye ikibazo kuko ni kizimyamoto da persono ni kizimyamoto ni izimya umuriro ubu isigaye zikora kuvomera amashuko mwijoro harabuze kizimyamoto iza kwintervena kandi ikiyaga turi kumwe kizimyamoto ahivoma amazi harafatanye sikure quelques kilomètres none yagiye kubura gute aho icyo kibazo ni ukuvuga waba bayandi bariko rya commentaire boca banyishura ukungene yabuze bakambwira bakasigurira ukungene quelques kilomètres gusa zihaca hama kizimyamoto ikakibura mugabo mu gatondo kandi ivomera gatatu ku munsi amashuka hama kwijanye nacyo mwariko mavuga nuba ipoteze yanjye okay twizere ko ibujumbura basubira kuronka ka network enfin niho ubona igihugu amfite kimeze nabi hari igihe je mvuga n'abantu ibintu bisanzwe yene nkagira umujinya ko je nafise patience no inanje muri ko muraganira nk'ikaje kigeno cashushe umugira mushike kuri conclusion wanyumvise naringeze hehe kubwo ati this tiring anyway kuko nyene ahatagira ubukuru nyabwo hatagira iteka ntihagire nitekane ahatagira ubukuru nyabwo ntihaboneka amajambere